nta sitasiyo n'imwe hano ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ufise igitoro co mu bwoko bwa esanse. Uwo n'umunyagihugu wo mu gisagara ca Gitega avuga ko bamaze imisi 3 kuva ku munsi w'Imana uheze hatagira igitoro co mu bwoko bwa esanse ku masitasiyo atandukanye yo muri iyo ntara. Ivyo rero bikaba vyatumye hari abanyagihugu bari bafise ingendo babuze uko biyunguruza. Uwo munyagihugu akavuga ko n'ibiciro vyo kwiyunguruza uja mu gisagara ca Bujumbura vyongewe ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 hamwe n'ibihumbi 5. Uruja n'uruza rwahungabanye n'abafata ingendo bamwe basivye. Hambavu y'ivyo oye n'abakora agatoro bakagura kuri magendo igikinju ca esanse gica kigurwa ibihumbi 12. Kumanuka kw'itike uva Igitega uja Bujumbura kw'iprobogise ibihumbi 15. Abanyagihugu muri rusange bamenyesha ko ikena ry'ico gitoro ririko ribatera uruhombo rudasanzwe baravye ibikorwa bitandukanye bica bihungabana. Uca wumva yuko uruhombo ari rwinshi, abaja ku buzi ntibashika ku gihe, abaja kurangura utuntu ntibagenda, abagomba kumanuka hari abarara batagiye bagasiba ingendo bagomba gufata. Muri make vyononekara biba vyinshi, aho ntituvuze ibiciro bica biduga. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega basaba umukuru w'igihugu gushira mu ngiro ivyo yari yiyemeje ko ico kibazo kijanye n'ikena ry'igitoro agiye kugifata mu minwe kugira agitorere umuti urama.